Amen. Ijambo ndakuzaniye ni ijambo rivuga ngo amahoro atanyiganyiga. Yesu ashimwe. Mbega turakeneye amahoro atanyiganyiga. Haleluya. Tugiye kubona aya ariyo n'ahava n'ingene bigenda. Ngo rimwe na rimwe hari igihe duhungabana tukabura ico bivako. Birashika. Nta caha wakoze, nta muntu wivye, mugabo ukama wumva utameze neza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko hariho n'igihe ubuze ico vyavuyeko. Ariko uyu munsi tugiye kuganira amahoro atanyiganyiga. Yesu ashimwe. Turaza gusoma mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Yohana. Dusome ku gice cyaho ca 20 ku murongo wa 19. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 20 ku murongo wa 19. Ngo nuko kuri uwo munsi bugorovye, niwo munsi wa mbere w'iminsi ndwi, inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya abayuda. Yesu araza abahagarara hagati, arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza vyiwe no mu rubavu, maze abigishwa baranezerwa babonye umwami. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe, nk'uko data yantumye niko nanje ndabatumye. Haleluya. Mbwira mugenzawe ati amahoro abe muri wewe. Yesu ashimwe. Amahoro abe muri twebwe. Haleluya. Ubundi zimwe mu ngorane zikomeye intumwa zagize kwari ukubona Kristo afatwa. Bumva n'ivyo yakorewe ari ugukubitwa, ari ukugirirwa nabi, ndetse bumva ko yabambwe, kuko ico gihe bo bari barasabagiye, atari Petero wenyene yagerageje gukurikira, ariko nawe nyene biramwankira. Bumva ko yabambwe, ndetse bumva ko yapfuye. Izi ni zimwe mu ngorane zikomeye intumwa zagize, kugeraho Bibiliya itubwiye yuko aho baciye baja, aho bari abagabo 10 binjira mu nzu. Bibiliya ivuga ngo inzugi zari zugaye. Uca wumva ibihe barimwo vyari ibihe bitoroshe. Ahantu hakoraniye abagabo 10, burya iyo Bibiliya ivuze ngo inzugi zari zugaye, fata ko zari zugaye. Yesu ashimwe. Zari zugaye. Bibiliya nukuri, inzugi zari zugaye. Haleluya. Ndagusengera mwene data, inzugi zugurugwe. Yesu ashimwe. Hari inzugi zugaye, ariko zuguruke mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Inzugi zari zugaye. Ikindi twovuga, ubundi intumwa baremera Yesu aho bageza, kuko harimwo bamwe kumbure batari bwamubone neza nka Toma n'abandi. Ariko aho bageza, aba bagabo baremera Yesu kandi baramwemera cyane, bivuye ku vyo bumvise avuga cyane ku vyo yababariye. Si n'ivyo gusa, uyu mugabo il les avait marqué, yari umugabo bemera cyane, bivuye kandi ku vyo yakoze no ku vyo yagiye akorera abandi mu maso yabo. Rero baramwemera cyane. Rero iri jambo ngo inzugi zari zugaye, aba bagabo bari basagahinda kenshi, bari bihebuye, bari bajanjaguritse imitima, bari sura deception. Kubera iki? Ivyo Yesu yari yarababwiye n'ingene bari baramubonye vyari bihushanye n'ivyamubayeko. Cyari gihushane. Mu yandi majambo bari muri confusion.
mbega twahuye n'umuesiko cyane twahuye na Kristo? Je kukubwira shengero, nitwahuye n'umusuma, nitwahuye n'umwambuzi. Ibi vyizigiro dufise ni ivyizigiro bizima, ni ivyizigiro bizima. Haleluya! Ni ivyizigiro biramba, ni ivyizigiro bihoraho. Rero ushobora kuba aho uri, Yesu hari ico kumbure yakubariye, hari ijambo wanditse ahantu, ushobora kuba ubona rihushanye n'ubuzima bubi uri kurabamwo. Tegereza. Bibiliya yambwiye ngo aba bagabo Yesu amaze kubiyereka ngo baranezerwa babonye umwami. Nabwo yaguhevye. Haleluya. Bene data, umugororotsi ntahebwa, ntahebwa. Ubundi Yesu azuse, zimwe muri irijansi yari afise zari zo kuja kuraba aba bagabo. Haleluya. Rero Yesu arihutiye kukuraba mwene data. Haleluya. Yesu arihutiye kukugendera. Bibiliya ivuga ngo ntazoteba. Haleluya. Rero aba bagabo baradendebukiwe, bacitse intege, kuko Yesu muri bo il était noble, yari umuntu yubashwe, yari umuntu babonamwo ubuntu budasanzwe, yari umuntu babonyemo ubumana, yari umuntu babonyemo ubushobozi. Rero kubambwa nk'umwambuzi, kubambwa nk'igisuma, kubambwa nk'umugizi wa nabi, kuri bo byarabakomerekeje cyane. Haleluya. Ariko Imana ishimwe, uyu bari barizeye yari umwami w'ukuri, yari umwami ahoraho, ngo baranezerwa babonye umwami. Urakabona umwami. Haleluya. Urakabona umwami. Ndakunda ico Yesu akora. Umunsi wa mbere ubona umwami, umunsi wa mbere uhura n'umwami, icaguha n'icagaciro. Bebasha, Yesu yasanze ducitse intege, yasanze tudendebukiwe, Yesu yasanze ducitse intege, tudendebukiwe, twiyebuye. Ariko ndashima yuko umunsi wa mbere mpura na Yesu yarampumurije. Nk'uko yahumurije intumwa, niko Kristo Yesu yaduhumurije. Uyu n'umwami akugendera akakubwira ati humura. Haleluya. Humura. N'umwami ahumuriza. Ndibuka umunsi wa mbere mfukamye, bariko barambwira ibya Yesu. Mukozi Imana arambwira ati ivyo tubwira wabayemwo canke vyaguciyeko ni bito, turabona n'ibindi bigoye cyane. Ariko uwo mwanya ndakira Yesu, ibibazo narimwo n'ivyahavuye. Ariko ico nibuka, uwo munsi natashe ntwenga, natashe ntwenga. Rero icagaciro Yesu aguha ubwa mbere n'amahoro, n'amahoro yo mu mutima. Shengero, ndazi ibintu murabifise, sivyo? Erega amahera turayafise. Aho umuntu adafise amahera, abe make urayafise. Umuntu adafise amahera agire gutya, nawe uhari. Aha nta muntu twoburamo inoti y'ijana. Rero burya ibibazo twagize si ibibazo byo kubura amahera. Burya kubura amahera ni bito, kubura ivyo urarira ni bito. Hari ibibazo n'utubazo Yesu icyo atanga ni ikintu atahana wogikura. Hari igihe urondera ikintu ukakibura hose, ugatuma no hanze bakakibura hose, ari ikintu ubuntu. Mbega amahoro twoyakuye he? Rero icyo Yesu yaduhaye cy'agaciro, Yesu yaduhaye amahoro. Haleluya. Igihe kimwe umugabo umwe yarambajije, arambwira ati ako burya Yesu niyahenze intumwa, ko bamubajije ati tuzoronka iki tukaba twabonye urupfu bapfuye, ariko koko burya Yesu niyabahenze? Cyari ikibazo kigoye mbajijwe. Haleluya. Ako Kristo niyaduhenze, Kristo yatanze ibitogugwa,
yatanze iby'agaciro. Burya aho Yesu yadusanze byari bigoye ko umuntu aza ngo aduhumurize. Nta muntu yari kuguhumuriza kandi we urabizi. Jewe byari bigoye ko nohumurizwa n'umwana w'umuntu. Byari bigoye ko nohura n'umuntu akambwira ngo tekana. Ariko umwami w'abami umunsi duhura yampaye gutekana. Yaminduriye amateka. Haleluya. Rero mwene data nje kukubwira muri Kristo Yesu hari amahoro atanyiganyiga. Ubundi amahoro n'umutekano. Yesu ashimwe. N'umutekano umuntu agira. Umuntu muri we akumva aratekanye. Naco bitwaye ibiba biri hanze mugabo muri we akumva aratekanye. Ashobora kuba uyu muntu yaronse amakuru mabi mugabo amahoro akumva aratekanye muri we. Ashobora kuba ari umugabo atagira akazi adafite ibyo agaburira abana mugabo akumva aratekanye. Ashobora kuba ari umuntu babwiye ko indwara afise ikomeye ariko umuntu akumva aratekanye. Rero umutekano ni ikigwanisho. Haleluya. Umutekano ni intsinzi. Bega intumwa ibi bihe barimwo bari bakeneye monta. Bari bakeneye amahera. Bari baragize shock, bari barababaye, bari barakomeretse. Ico bari bakeneye kubona Yesu. Bari bakeneye kubona bahumuriza. Bari bakeneye kubona babwira ati ruhuka mutekane. Haleluya. Yesu ashimwe. Dusubiye inyuma gato mu gice cya 14. Yohani igice ubutumwa bwiza bwa Yohani igice cya 14 ku murongo wa 27. Dore kuri 25. Ivyo ndabibabwiye nkiri kumwe namwe. Ariko umwitsa ari we mpwemu yera uwo data azorungika mu izina ryanje. Niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ivyo nababariye byose. Amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Jeho simbagabira nk'uko abisi bagaba. Imitima yanyu nihagarare kandi ntitinye. Yesu ashimwe. Aya mahoro Yesu yabagabiye ngo na amahoro yandi. Yiwe. Hayiga umuntu aja mu bibazo agahiga kanyanga ikaze. Amahoro yaje. Amahoro atanyiganyiga uvyandike n'amahoro ya Yesu. Ndabahaye amahoro yaje. Haleluya. Ngo sindabagabiye nk'uko abisi bagaba. Ndabagabiye amahoro yaje. Rero hari igihe wirirwa ufyuye umunwa ngo nakani wambujije amahoro. Nta muntu akubujije amahoro. Cyane ukirirwa widogera umuntu ngo amahoro ngese wompaye amahoro. Amahoro ya Kristo niyo ukeneye. Nta muntu yoguha amahoro. Yesu ashimwe. Hayigihe wiyumvira kuba utaronka amafaranga uriho inzu nk'uko igihe gishinzwe ngo nivyo bikubujije amahoro. Aha twicaranye n'abantu kumbure batabona ingene bazoreha inzu mugabo bafise amahoro. Aya mahoro ngo si nk'ay'isi itanga. Amahoro isi itanga ni amahoro ahagaze ku bigumbagumba. Aho umuntu aguha amahoro kuko uyamuhaye. Aho umuntu aguha amahoro kuko agomba gusotera kariya kantu kari inyuma ngo akagukureko. Akama yiyoroheje imbere yawe avuga buke buke. Akaguha ibigumbagumba. Ako Kristo Yesu avuga ati sindabagabira nk'uko abisi batanga. Ndabahaye amahoro yanje. Ubundi Kristo icyo yaduhaye ubuzima. Yesu niyaduhaye ibishobisho. Niyaduhaye ibigumbagumba.
yaduhaye ubuzima, yaduhaye ubuzima bwiwe. Kuko amahoro Kristo yari afise yari amahoro afatanye n'uko ari, yari amahoro ahwanye n'icari, yari amahoro adatandukanye nawe, ariko yari amahoro ahwanye nawe, yubakiye ku cari. Nico gituma avuga ati sindabagabira nk'uko ab'isi batanga. Haleluya. Isi iguha igihera, ariko jewe nguhaye amahoro. Amahoro yanje, ndaguhaye ubuzima bwanje. Yesu ashimwe. Rero amahoro Yesu atanga n'amahoro yiwe. Rero raba neza, mbega iyo bavuze amahoro wumva iki? Mbega amahoro unyotewe na yahe mahoro? Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu mwami amahoro aduha n'amahoro yiwe. Rero amahoro atanyiganyiga, la paix indescriptible, amahoro ashinzwe n'amahoro ya Kristo Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Aya ni yayandi ugira mu gihe bigoye, ni yayandi ugira igihe wabuze ibyo urya, ni yayandi ugira igihe ufise impuzu imwe, ni yayandi ugira igihe waguye mu byo udashaka, ni yayandi ugira igihe uri kuratotezwa, igihe uri kurahazwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu abwira intumwa mu gice cya 16 cya Yohana 33, arababwira ati mwisi muri n'amarushwa menshi, ariko nimuhumure, nimutekane, naranesheje. Haleluya. Naranesheje. Iri jambo rivuga amahoro atanyiganyiga, iri jambo shengero turarikeneye twese, turarikeneye, kandi dukwiye kubinyotererwa tukabihagararira. Yesu ubwiwe aravuga ati mwisi muri n'amarushwa menshi. Hari ubutumwa buvuga yuko muri Kristo Yesu atamarushwa. Sibwo. Yesu ubwiwe avuga ati muri n'amarushwa menshi, mugabo la solution ni muhumure. Amwa muri jewe muzobandanya urugendo, ni muhumure muri jewe muzoronka intsinzi, ni muhumure muri jewe ntimuzopfa, muzobaho. Haleluya. Nico gituma uyu munsi ishengero rya Kristo ritariko rirakomera. Biragoye ko umukristo akomera agashika mu muhamagaro, akagera kure, akagera ku mpera y'umuhamagaro wiwe, igihe bamubwiye ko muri Kristo Yesu ari umunyenga. Il s'agit de quel umunyenga? Yesu ashimwe. Si umunyenga. Ejo hari abantu twari kumwe n'ababwira ati sinzibagira igihe ninyegeza umujera w'inzu. Aje kumbaza ati mbega wararishe cyane ntiwarishe? Ndiruka. Nkijijwe ndi umwana w'Imana, nkunda Yesu, ndaja muri krize. Haleluya. Rero benshi bava muri Yesu kubera ibyo bariko barahura navyo. Burya umuntu akubwiye ko muri Yesu ari uguserereka, ari umunyesu uguserereka. Yesu avuga ati hari ibibazo mw'isi, hari amarushwa menshi, hari inzitizi nyinshi, muzohura n'ibibazo, muzohura n'ibibagora, muzohura n'ibibananira, muzohura n'ibikomeye, ariko haleluya, ngo nimuzohura n'ibirenze ivyo mwoshobora kwihanganira, ariko condition n'igihe turi muri we. Haleluya. N'igihe turi muri we. Rero iyo bakubwiye yuko c'est fini, ibyakugoye birarangiye, inzara ntirangira umuntu akijijwe, gusonza ukijijwe biroroshe. Hama
umuntu yasonza agaca avuga ati ibyo bambwiye si byo, nisubire mu busambanyi, hoho nzoronka ivyonja. Oya, Yesu gagendera intumwa. Haleluya. Ntago yaguhevye nk'ico kibazo, gira amahoro muri we, aho niho hari intsinzi. Ngira mugenzi wawe ati humura. Iri jambo turarikeneye ku munsi ku munsi. Ku munsi ku munsi ko bukeye urakeneye kumva humura. Iyo ugiye kuryama urakeneye kumva humura. Iyo uri ku kazi urakeneye kumva humura. Humura ya Yesu turayikeneye. Ufise amahera ukeneye humura. Igihe cyose ukeneye humura. Rero duhumurizwe mu mwami wacu Yesu Kristo. Nibazoguhende ngo uri muri Yesu navyo uzohura navyo. Nubu hari ivyo uri kuriyumvira naco bitwaye. Haleluya. We umenya ati muri Yesu turaryamanye ibanga. Uyu mwami twizeye ariho, si kinyoma, nukuri. Burya Toma rimwe na rimwe iyo nicaye ndamutahura. Toma ego uyu munsi aratwigisha mbwo hari igihe twikubita kugikiriza. Bavuze Toma kumumenga ari umupeti joueur. Toma ni ari umupeti joueur. None umuntu yabambwe agacikana agapfa agahambwa, Toma yivuye, sinzi Toma kumbuza usanga yivuye no mu kabare, usanga yari yesuye muri za diri ziwe, yinjire mutanguye kumubwira ngo twabonye umwami, aravuga ati rero naza mbona ko mwavangiwe kabiri, narizi ko izo dosiye twazivuyemo. Rero amweke basi nkojeje urushi muri rya cumu, hamwe bari mukubita, nakora no mu nkovu z'impambo ziwe. La je peux être d'accord, ariko ibindi iyo deba muyihagarike. Yesu nashimye. Rero ibi bidutera intege, kuko Yesu yabwiye Toma ngo hahigwa abatarabona ariko bakizera. Wizere ko umwami abohora. Uyu mwami ntagira karimbi. Indwara ikomeye ntikomeye imbere ya Yesu. Ideni rikomeye ntirikomeye imbere ya Yesu. Umugore yakunaniye ntananiranye imbere ya Yesu. Haleluya. Amashuri ariko aragorana ntagoranye imbere ya Yesu. Haleluya. Hahigwa abatarabona bakizera. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntibishoboka igihe aya mahoro turiko turarondera ari amahoro ahagaze ku byo tubona. Saya ahagaze ku byo tubona. N'umutekano w'indani, n'umutekano ugendana, biguma vyoroha ukawugendana, bakuvuze ukawugendana, bakubeshe ukawugendana, waburaye ukawugendana, ikirato catobotse ukawugendana, ufise ishati imwe ukawugendana, kontra yaheze ukawugendana, umwana yakunaniye ukawugendana. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Ngo sindabagabira nk'uko abisi batanga, ngo imitima yanyu nihagarare kandi ntitinye. Rero amahoro adahungabana icambere n'amahoro ya Yesu. Ica kabiri Yesu avuga ati ntimutinye, imitima yanyu nihagarare. Aya mahoro adahungabana n'igihe umukristo asabwa guhagarara neza. Yesu ashimwe. Hariho responsibility yawe kugira ngo vy'ukuri ugire ubuzima burimo umunezero. Burya ubuzima burimo umunezero ni difference, ni itandukaniro. Kuko ubuzima burimo umunezero ni marque de Jésus. Haleluya. Nakaboneka muri Yesu gusa, sakaboneka hanze, nakaboneka muri we.
Yesu akaboneka hariho hose, n'imboneka rimwe, ni muri Kristo Yesu. Haleluya. Aya rero kugira ngo uyakipinge, ushishikare ugendana ubuzima yaduhaye, bisaba kuhagarara neza. Yesu ashimwe. Bisaba kuhagarara neza. Mu buhe buryo? Ubwa mbere ukeneye kumenya uwo uriwe. Bariza mugenza bati urinde. Ibi nibishoboka kuri baba Kristo bacigereranya n'isi. Kuri baba Kristo urumva kuri bona hata ubundi hategezwa kuba hitandukaniro. Yesu ashimwe. Hategezwa kuba hitandukano ry'abizera n'abatizera. No hari igihe tuvangavanga, tukavangavanga. Ntushobora kugendana ubuzima bwa Yesu muri wewe igihe uvangavanga. Singombwa kuvuga ko umwana w'Imana adakosha, twese turakosha. Ariko rabaho wananiriwe ugaruke wikubita imbere y'umwami Yesu, uvuga ati mwami Yesu navanze. Kandi nukeneye ko mvanga. Rero Kristo yarazi uwo ari we. Haleluya. Yarazi uwo ari we. N'igihe bamufata mu gice cya 18 ku murongo wa 37, turabona disikuru yiwe na Pilato. Pilato amubwira ati ariko none burya wewe je bambwiye ko uri umwana. Kuko antideta ico Yesu yafatiwe nuko yavuze ko ari umwana. None Pilato avuga ati none wewe uri umwana. Yesu nawe ati none ni wowe ubivuze, urabivuze. Erega uvuze ukuri. Nico navukiye. Yarazi cyane. Nico navukiye. Nico nashiriweho kugira ngo nshingire ntaho ukuri. Rero Yesu icyatuma adahungabana nuko yarazi uwo ari we, yarazi akaranga muntu kiwe. Il savait son identité. Niyigeze yihekebukanya hero Pilato ngamubwira ati nibyo narabivuze mugabo nariko ndafyina. Oya. Niyereranije Pilato ngamubwira ati nibyo mugabo raba ukuna aba bantu bogenda turabingene dutunganye. Yamubwiye ati I am a king. Nico navukiye. Nico ndi. Imvugo yiwe igaragaza amahoro yuzuye. No mu bihe bigoye igaragaza amahoro yuzuye. Rero bene data biragoye ko tugira amahoro adahungabana igihe duhungabana kuco turi co ubwa mbere. Haleluya. Reka guhungabana. Uyu munsi utavuga ati ndazi uwo ndiwe, ndi caremwe gisha, ndi umwana w'Imana, navukiye kugaragaza ubwiza bw'Imana, navukiye gushikama, sinavukiye guhungabana, navukiye gushikama. Yesu niyaja mu byo kujugumira avuga ati ivyo bintu sinzi iyo babikuye. Nivyo nico navukiye. Turahamagarirwa kumenya ukuri ku buzima bwacu. Amahoro atanyiganyiga afatanye n'ukuri ku buzima bwawe bwo muri Kristo Yesu. Rero rimwe na rimwe turareka ivyo turiko turacamwo cyane ivyo bigumbagumba vyacu biriko biratubwira bigacika ukuri. Rero biragoye igihe ivyo uriko uracamwo hanze vyageze aho bicika ukuri ku buzima bwawe. Haleluya. Ubundi kuba bakubwiye ko indwara ufise isaba amahera menshi kugira ngo n'imiburiburi uzobeho, ico ni kimwe. Ariko hategezwa no gutaha ukamenya uriwe. Yesu ashimwe. Kuba bagutoye indwara idakira akosa akaranga muntu kawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari ibigumbagumba bikubwira ati burya Desire ndamwanka, ivyo ni bigumbagumba. Kandi Desire ugasanga wamwase. Ugahungabana ubonye Desire.
ariko kuba ibishobisho byawe bikubwira ngo Desire uramwanka petetre kubera ipantaro ayiduza neza, nawe ukaba ushaka kuyambarira ngaha, ibigumbagumba byawe ntuvyemerere. Bikubwira ati Desire n'umwana w'Imana. Rero benshi twahagaze ku by'ibigumbagumba bitubwira, dutakaza amahoro ya Kristo Yesu. Ivyo ibigumbagumba bikubwira, ivy'isi kubwira, ivy'amaso ubona akakubwira, siko kuri. Haleluya! Yesu ntiyahungabanishijwe n'ibiri hanze ngo bicike ukuri. Ivyari hanze ariko yagumanye icari agihagararako. Hagarara ku curi. Ntureke ikinyoma ngo gicike ukuri. Reka kureka ikinyoma ngo gicike ukuri. Bebe ujya waruzi ko hari umudayimoni w'umumisiyoneri wawe ku bwawe. Tuzi ko dufise umumarayika ava ku Mana kugira ngo adufashe. Rero ntukibagire ko na Satani burya afise umumisiyoneri w'umudayimoni ku bwawe. Uwo rero numubona mugabo misiyo yiwe no kuguteza wasiwasi. Misiyo yiwe niyo kuguhungabanya amasaha 28 ku masaha 28. Aho n'umuntu yimyoje ariko ararengana, uraba uyu muntu amyimyoje ninde? Uno umudayimoni wa Satani. Yesu ashimwe. Aho n'inyoni wumva ziriko ziravuga, wumva ati n'inyoni zirazi ivyanje. Izo ni depression twagize. Ako je narakagize. Aho numva inyoni ziririmbira, nkahaguruka. Umudayimoni wa Satani. Kuko Bibiliya ivuga ngo Satani ni se w'ikinyoma. Nta kuri kwamye muri we, yamye ari umwicanyi. Uvuga ngo strategie ya Satani c'est le mensonge. Iyo rero ivyo n'amasaha 28 ku masaha 28 aragerageza kugira ubuzima bwawe nibuhagarare mu kuri, ariko buhagarare mu kinyoma. Hagarara mu kuri. Hagarara mu karanga muntu kawe. Akaranga mutima ku bwami bw'Imana. Umenye uwo uriwe. Uyu mumisiyoneri w'umudayimoni mubwira ati reka. Ivyo ni vya kera. Ikindi, haleluya, ikindi kintu tubona mu guhagarara neza kugira ngo amahoro yawe aba yatanyiganyiga, ni kumenya ko uri kumwe n'Imana. Yesu arabwira intumwa mu gice cya 16 cya Yohana ku murongo wa 32, aramubwira ati igihe ninjiyemo ni igihe mugiye kunta jenyene, ariko sindi jenyene. Muhava musabagira mune jenyene, ariko sindi jenyene. Burya iyo ugenda ukwiye kumenya ko utari wenyene. Rero twatakaje amahoro adahungabana kuko nitwigeze tumenya ko turi kumwe n'Imana. Kangahe wimvira kuri kumwe n'Imana? Ngira babitwibukije, ariko turi kumwe n'Imana. Nukuri cyane sukuri, turi kumwe n'Imana. Turi kumwe n'Imana. Yesu imbere ya Pilato yazi ko ari kumwe n'Imana. Pilato yagerageje kumwumvisha ati mbega we niwombwira ibyawe neza ukabivuga ubifoboye, ndakubaza nawe ukambaza. Nuzi ko mfise ubushobozi bwo kukurekura cyane bwo kukubamba? Yesu aramubwira ati ntabwo ufise. Yesu azi ko ari kumwe n'Imana. Azi ko atakintu comugwa ko gutyo gusa. Mwene data, ndakuzaniye inkuru nziza utahuzi kuzigamwe. Urarizwe, uri kumwe n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Uri kumwe n'Imana. Yesu yarazi ko ari kumwe n'Imana.
ibi rero turabihusha ugasanga tugenda nk'abantu buntu, ariko Bibiliya ivuga ngo ntakubitana urugohe. Iyo abantu ziti Imana mu kunzigama ntihunyiza, nikubitana urugohe. Yesu nivyo yarazi ko ari mu bihe bigoye, mugabo yarazi ko ari kumwe n'Imana. Iyindi nkingi ikomeye y'amahoro arama ariyo ya nyuma, utegerezwa kuba umuntu asenga, kumenya uriwe, kumenya kuri kumwe n'Imana, no kuba umuntu usenga bishobora gutuma ugendana amahoro atanyiganyiga. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu gice cya 18 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, iyi nkuru itangura batubwira ingene Yesu baje kumurondera. Yesu baje kumurondera niwe yabibwiye. Yababajije ati mbega murondera ndi? Turondera Yesu Munyanazareti. Arababwira ati ni jewe. Akibabwira ko ari we, Bibiliya ivuga ngo barasubiye inyuma ngo batanguza imigongo hasi. Arasara abaza ati none je nababaje murondera nde? Turondera Yesu Munyanazareti, ni jewe. Ariko rero aya mahoro canye iyi mvugo ya Yesu muraza aho yari yavuye. Haleluya. Mwibuke ko Yesu yagiye i Getsemani muri rya tongo, arasenga inshuro zigira zitatu, aravuga ati Mana nibyaba bishoboka iki gikombe kindengane, ariko nimba ngomba kukinywerako niteguye kukinywerako kubw'ubugombe bwawe. Rero Yesu nibaje kumufata atiteguye, ntiyagerageje gukwepa, yababwiye ati ni jewe, kuko yari yasenze. Haleluya. Aheje gusenga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26 ku murongo wa 44, ku ituro ya gatatu ahejeje gusenga abwira intumwa ati okay, nimwisinzirire, igihe kirashitse. Igihe ni iki? Gusenga gutuma umenya igihe. Haleluya. Gusenga gutuma umenya igihe. Mu bihe turahungabana, tukavuga nabi, tukidodomba, tukifata nabi, ariko mu bihe bikomeye senga Imana ikubwira igihe ugezemwo, kuko kumenya igihe ugezemwo biguha kumenya ingene ugenda, biguha kumenya ingene uhagarara. Nama niyumvira yuko bari abagabo iyo basengana na Yesu, Petero ntiyari kumwihakana. Ni kubera iki twihakana Yesu? Muri twebwe turabanyantege nke. Icyatumye Yesu ahagarara neza mw'ibi bihe, yari yatahuye umugambi w'Imana ku buzima bwiwe, yari yatahuye icyamuzanye gategerezwa gufatwa. Nicyo gitima atigeze akwepa, ariko umunsi wo hura na bene data ugakwepa. Reka gukwepa. Yesu ashimwe. Igihe ni iki? Senga umenye igihe, umenye ingene ugihagararamwo. Ntitubeho mu bigumbagumba, turondera Imana mu masengesho, twambara ubushobozi mu masengesho, kugira ngo twidantifye ibihe nibiduha izina, ibihe tubiha izina kuko twasenze. Yesu ashimwe. Haleluya. Niwasoma iki gice cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo cya 26, uzobona ingene Petero yabwira Yesu ati naho abandi bo bivamwo sizobivamwo, naho abandi bo guta jewe sindi mwico gitiki. Yesu ashimwe. Ariko mu bihe bigoye yihakana Yesu gatatu. Urugezo ugeza ko kukuba maso no gusenga niko rugezo uzogerako rwo gushinga intahe, niko rugezo uzogerako rwo kugira amahoro atanyiganyiga, niko rugero uzogerako rwo kudatinya ibikuvugwako, niko rugezo uzogerako rwo kudahungabana,
niko rugezo uzogerako rwo kugenda mu bihe bigoye ukagenda wemye. Dukomere umwami wacu amashi. Haleluya, haleluya. Rero ndiko ndarangiza, aya mahoro atanyiganyiga na ya Yesu. Yesu ashimwe, n'ay'umwami wacu. Mu gihe muri ya marushwa, muri bya bitugerageza, tugira intsinzi muri we, kuko yaranesheje. Ikindi dukeneye guhagarara neza. Nuki wa wundi ariko uri umuntu mushasha uwo muri Kristo Yesu, ari kumwe n'Imana. Uwo rero akeneye guhagarara neza mu bihe bigoye, agasenga. Haleluya. Agashishikara kuzuza amahoro atanyiganyiga. Dukomere umwami wacu amashi menshi. Twongere tuvyaguruke. Abaririmbyi barashaka kuza hano. Mwene data, uharanire aya mahoro atanyiganyiga. Ntiwemere gusubira guhungabana. Sinzi ibyo wumvise, sinzi kahise kawe, sinzi ibyo uri kurabamo, ariko amahoro Yesu atanga n'amahoro atanyiganyiga. Turashaka kuvyaguruka, uduze ibiganza byawe. Shaka waje wihebuye, ariko ndizera yuko udasubira inyuma uko waje. Duze ibiganza byawe, ushime umwami Yesu. Umubwira ati Yesu, ndagomba ungendere. Gendera. Intumwa zagendewe n'umwami Yesu, bamubonye baranezerwa, basubira kunaguka, basubira kumva banezerewe. Uduze ibiganza byawe, umubwira ati Yesu, ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye ko. Yesu, ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye. Gira icyo umubwiye, nahataba amajambo menshi, umubwira ati Yesu, ndanse gusubira guhungabana. Tindanse ikinyoma nahagazeko, tindanse ibyo nahagazeko bitari byo. Oh, ni wowe mwami wanje. Yesu ibihe bikomeye, ninashika mu byago, ninashika mu bikomeye, sinzoreka kunezerwa. Imaze Yesu yanyoheje ibyaha, anyigisha kumusenga, ituma nanezerwa. Himbaze Yesu wanyoheje ibyaha. Mwami Yesu, abagwaye ndasenga ngo ugendere imitima ya za ngomezi zawe zikiza zibashwaremwo. Abamenetse, abajanjaguritse, abakomeretse, ndasenze ngo amahoro yawe amwe abohora, amwe akiza,
abashware mu magufa, abashware mu mitsi, abashwaremo impande zose. Aba bariko barahungabana kubw'ibihe bikomeye, ibihe by'ubugaragwa, ibihe by'ihamwa, ibihe bigoye. Ndasenga Mwami, bakura amaso ku bihe, bakura amaso ku by'ibigumbagumba byabo bibabwira, batumbere wowe nyanduko yo kwizera, ubaremeshe ubakomeze. Turagukomeye amashyi menshi.